munsi nk'uko mwabibonye Banki Nkuru y'Igihugu ifatanije na porogaramu bita PFRB, ni isata canke porogaramu ya leta ijeje gukurikirana ikoreshwa ry'amafaranga igihugu cy'u Burundi cyahawe na FIDA mu mijanye no kwegereza abenegihugu uburyo bwo guhanahana amafaranga cyangwa gukoresha amafaranga cyane cyane mu gisata cy'uburimi canke babaha ruguru kugira ngo bashobore guhumbira ubwo gukoresha amafaranga. Rero ivyo bikorwa ni ibikorwa vyakozwe ahanini birongowe na BRB ariko yakoranye n'ibindi bisata bitandukanye vy'igihugu, anovuga nk'ubushikiranganji butandukanye, abaserukira amabanki, abaserukira microfinance, abaserukira assurance, abaserukira ibi byo kushumbusha abantu canke mu gufasha ivyo gutekera abantu bagiye mu zabukuru, rero n'abaserukira abakoresha ama service financier mu gihugu cy'u Burundi. Rero izi dokima zibiri nababwiye, hariho dokima ya mbere igitabo cerekana ukuntu abenegihugu boshobora gukoresha ivyo guhanahana amafaranga canke vyo kubitsa amafaranga haba mu mabanki canke mu microfinance canke mu makoresha uburyo bwo guhanahana amahera biciye mu assurance vyose. Rero n'igitabo novuga yuko ari n'igitabo cerekana uko igihugu cy'u Burundi coshobora gushiraho ibikenewe vyose mu bijanye n'amategeko, mu bijanye no gushiraho inyubako rusangi, mu gushiraho ukuntu abantu bashobora koroherwa cyane gose mu bijanye no kushobora gukoresha ibi bijanye no guhanahana amafaranga cyangwa kubika amafaranga mu gihugu cy'u Burundi. Ico ni cambere. Ca kabiri naco ni igitabo cerekana ukuntu igihugu cy'u Burundi gikiye gukora kugira ngo abantu bashobore kumenyeshwa cyangwa kwigishwa ukuntu bashobora gukoresha ubu buhinga bwo kubika amafaranga haba mu mabanki cyangwa mu microfinance canke ivyo kurihana, haba abantu bariha baciye mu mabanki cyangwa mu microfinance, n'abantu bakenera ama service atandukanye nko ma assurance bakoresha amafaranga canke iz'ama prévoyance sociale, kugira ngo abantu bashobore kumenya ubwo buhinga buba buhari. Rero ni ivyo bitabo bibiri novuga yuko vyizwe ko ino munsi kugira ngo hanahantu ivyumviro kugira ngo biryohorwe neza, bizoshobore gushikirizwa abarongozi b'igihugu, hama bashobore kuvyemeza, hama bishobore kuba ibitabo vyokorerwako ku bantu bose bafasha igihugu cy'u Burundi mu bijanye n'igisata cyo kwegereza abenegihugu uburyo bwo kurihana vyoroshe canke vyo kugira ngo bashobore kuriha ibintu vyoroshe cyangwa guhanahana ibintu amahera vyoroshe. Ahanini izo novuga ivyo bitabo novuga nk'ibitabo vy'inzira bizofasha igihugu kugira ngo gishobore kwegereza abenegihugu ubwo buhinga bwo kurihana mu gihugu cyangwa bwo kubika amafaranga. Ikibazo mu bagije c'akarusho bizosahiriza mu mbona kazoza igihugu cy'u Burundi, nagira nibutse gatoya iki gitabo c'imbona kazoza cy'igihugu cifashe mu 2040 canke giteye imbere mu 2060. Novuga mu ntumbero yayo y'umunani baravuga yuko mu 2040 igihugu cy'u Burundi gitegeza kwakigeze ku bice 90% cyuko 98% cyuko abantu bashobora kuba bashobora gukoresha ubuhinga bwo kurihana vyoroshe cyangwa byo kubika amafaranga vyoroshe bataribika amahera mu muhira canke mu ahantu hadafite umutekano uhagije. Rero mu 2060 naho ico gitabo kivuga yuko urwo rugero uzogeze ku bice 99%. Rero nkuko mwabibonye mu vyigwa vyakozwe bitumwe ko ni Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi, urugero uko abantu bariko barakoresha ubuhinga bwo kurihana cyangwa kubika amahera mu mabanki cyangwa mu microfinance rugeze ku bice 78.9% no munsi mu Burundi. Hano bibutsa yuko mu 2012 igihe hakugwa izo vyigwa naho urwo rugero rwari rugeze ku bice 12.5%. Murumva yuko biriko biraduga cyane gose. Hanyuma muri ivyo bice 78.9% hari ibice 44
vyerekana yuko abantu bariko barahumbira gukoresha ubuhinga bwo kurihana biciye mu buhinga bwa none bita ama fintech canke vya ecocash, limicash n'andi ma service financier numérique. Rero novuga yuko akarusho ahanini ibitabo bizozana canke ibintu tureje kuvugana ngaha bizozana nuko ahanini hazoshirwaho ibikenewe vyose kugira ngo abene gihugu bo mu Burundi bashobore kuboroherwa kugira ngo bashobore gukoresha canke bashobore kubika amafaranga vyoroshe canke kurihana vyoroshe. Rero muri ico gihe bizotuma ahanini ibikorwa vy'amabanki canke ibikorwa vya microfinance bishobora kwegera umwene gihugu iyo ari hose kandi anoroherwa, kandi usange haba hanigana cane gose, bituma hanini usanga bizofasha cane mu kurihana binyarutse canke umuntu gushobora gushikira aho ashobora kubika amafaranga yiwe ari vyoroshe, canke ashobore kuja gusaba nk'ideni nko muri banki canke muri microfinance bimworoheye atarinde gutama cane gose. Rero kandi ikindi naco bizotuma hajaho n'amategeko agenga ivyo bintu vyo guhanana amahera kugira ngo abantu bose bashobore no kuyamenyeshwa, hanyuma habeho n'inyigisho ku bantu bose kugira ngo bashobore kumenya ubwo buhinga, kandi bashobore no kugira no kumenya ukuntu babukoresha, kandi bashobore no kumenya yuko amahera umuntu aba arose hariho ubuhinga bwo kucishamo kugira ushobore kuyabika, canke niyo muntu agiye gutora nk'ideni muri banki cyangwa muri microfinance ashobore kumenya ko iyo deni yatoye ari ryo azosubiza atari ryiwe. Kandi murazi nuko abantu benshi hari abo usanga babika amafaranga yabo mu mihana canke bakabika ahandi hantu umutekano wawo udakwiye, ariko ivyo bizotuma inyigisho bamaze kuzironka gushobora kubika amafaranga yabo vyoroshe, kandi bagashobora no kuronka n'ukuntu bashobora kubika amafaranga vyoroshe, bakashobora no kuronka ukuntu bashobora kugurana amafaranga vyoroshe. Rero ivyo ahanini bizofasha mw'iterambere ry'igihugu, na cane urudandaza ruzonyaruka, hanyuma bitume n'abantu bashobora kuronka uburyo bashobora gukoresha mu migambi yabo y'iterambere bitagoye. Hanyuma ikindi naco bizofasha kugira bitume haba imigambi uzosanga abantu baronka imitahe bashobora gukora imigambi yabo. Murazi yuko ivyo navyo bituma abantu baronka umwimbo canke hakabonekana akazi ku bantu. Urumva yuko bifise inyungu nyinshi ku gihugu no ku bene gihugu, kuko murazi yuko bene gihugu iyo bariko bakora imigambi y'iterambere bakaronka umwimbo, bakaronka n'imishahara dufate kuza bakoze, biratuma n'igihugu naco nyene gishobora kuronka amataxe n'amakori, bigashobora gutuma nka leta nayo nyene irushizaho gukora imigambi y'abene gihugu ikoresheje ivyo buryo iba yinjije bivuye mu bikorwa biriko biranyaruka mu gihugu.